Sorry guys, murameze neza. Ngaha rero ngaha turagarutse. Turabasore bangahe? Kare twahora turi 2. Uharimwo another one. Mugufi ya kandi. So, ni kuri Nason Sat TV mutibagira gufyonda ka kantu. Haje hano handitse sabone canke subscribe kugira ngo buri gihe mubone ibi big news. Rero turi kumwe n'umusaza ngaha umukomedi mutari muzi. Twumvise ngo n'umukomedi kandi abiryosha. Sivyo? Yeah. Sivyo? Yes. Musaza none babwira abantu mbega ubukomedi bwawe baburabire hehe bakumenye gute? Guys, mnameze fresh, amajindi fresh bombo kati. Mama kumazina yitwa Mr. Cloud Sharpshooter, ya musango mu comedy ushaka kubikwa byanje kuri FB, impudu nizinyene. Kofra ni kirato niki. Warte Mr. Cloud Sharpshooter. Choro no mwambara hama tukanda floor. Ya. Okay, Mr. Cloud Sharpshooter. Bon. Ja abakozi ba Nason Sat TV ni jambira bakubonye ngaha, sivyo? Yeah. So barashaka kumenya sharpshooter. Sivyo? Sharpshooter gisigura iki? Murashi yihuse. Okay. Yeah. Uyu musi uri muri comedy. Sivyo? Before you kuja muri comedy. Sivyo? Warusanze ukora iki? Okay. Tanje muri comedy sinko ibintu byo promoter. Natangiye gukora bonumego nibigenda tunabiheba cyangwa tinje muri comedy naho ndabe ko byogenda. Ako ndizera kubiraza ko ubu kundi abo bakwiza abantu 10 ndabura abantu majana yo. Majana 2 gusa. Abone bari baratwumva ndibashakora yaja kuri Facebook wandike Mr. Cloud Sharpshooter kugira ngo mukoresa sabone follow muri bwabo n'urukondo ryango mukwiza abantu 10,000 nabigutwara. Okay, Mr. Cloud ndagiye cyane n'ubisuti uri mu kwiza abantu 10,000 no kuvuga dika abantu 10,000 yagukurikira. Yes. Ni kintu gikomeye kugira ngo ushikane abantu kandi ndumvura umukozi koko. Babwire neza rero kugira ngo bagufollowinge uko bandika kuri Facebook kugira ngo babanda bangira sabone uko byari byo byose ibikogwa bimeze neza. Kuri Facebook uko nyene Mr. Cloud Sharpshooter shobora no mwambaro nyene kofera fresh ya. Okay, nuko rero bantu bimana barundi kazi muravyumva yabwiye yuko mandike Mr. Cloud Sharpshooter mugire sabone cyangwa subscribe kugira ngo mukurikirane umurundi wanyu. Kare yabwiye ko yari mu promoter ubunaho no mu comedy kandi arabiryosha s'il vous plaît arabiryosha. So nuko rero tugomba tuganire nk'abarundi kazi baba ari hanze canke hanze y'igihugu. No kuvuga yuko ubu hariho ikintu kivumye s'il vous plaît. Hari ikintu kivumye ariko nukubera ubuzima. Ubu muri iyi minsi twebwe turi mu Burundi baba bajene canke n'abakuze barumva ahantu hanze imitima igahabuka kubera iki bumva amafaranga ku diaspora bumva bumva Dubai, Qatar, Oman, Arabie Saoudite. Amerika urazi ko tamuntu ahiyumvira. Amerika naho yumvira kubera barahinyanyo saba yuko utagiye Amerika kare ntagrogash. Ahantu rero bumva naho babwiye naho Dubai, Qatar, Serbia, Oman n'ahandi. Ubu rero hariho ngira ngo ningo ziza zaragize zarasambuye kubera abantu. Nazo nyinshi because firstly tutangure au début sivyo ofu kugira ngo tushike kuri ivyo birindi bya grave sivyo. So kugira ngo uje muri hanze y'igihugu icambere birasaba ko kuba ufise target sivyo itugiye objective shakiki. Okay,
dufate par exemple kuja nka Dubai sivyo kuja Dubai ni 2 ans ni contrat ya 2 ans 2 ans so il faut que wihangira ko benshi bakora 2 ans hanyuma ku kwezi bagahembwa 350 dollars sivyo il faut que wihangira tuwe kuyahindura mu marundi 350 harimo kombe so ndayo isi telefone inga ducyondera 350 ni Android naragahinda karabigira tu 350 dollars kugwiza dufate dolari kuri 8000 bon ndeka dushire kuri 7500 gare comme 2 millions 625 000 2 millions 625 millions par mois mu mitwe nigire Dubai bagowe itike nayo ni 1200 dollars 1200 kuvuga harimo 16000 ni milioni hinga 9 millions ni nusu canke 10 millions je mu ntere nigiye aho hantu bakora amafaranga abakunzi ba Nasa Star TV kuri limikashi tubabwire limikashi yacu kugira ngo mudutemwe kugira ngo none aho nyene uri kuvuga ngo baguterere wigiye wumva habuwe niki 200 millions amani menshi ndabo apana 200 millions 2 millions par mois usasimaki simaki simaki ni bangahe bashobora guhembwa mu Burundi ntabahembwa so guys icyo twari ko turagomba kuvuga sa y'amafaranga uwari wese yarondera akayaronka kandi akagenda sivyo ariko hari abantu benshi bagenda hanze y'igihugu ata target bafise ico bashaka gushikako sivyo ilifo kugira twageze gukora ikiganiro twita carnet de quoi carnet wandikamwo carnet de charge voilà wandikamo ibintu vyawe vyose ivyo upanga gukora bimwe upanga gukora sivyo nimbugiye iyo Dubai canke Serbie canke Oman il faut kumenya ati nzokorera amahera angana gute pamo sivyo nzokosoma yangana gute hama nzobika yangana gute mbe muri imyaka ngiye kumarayo sivyo ese aya mafaranga nzona yakuriye mu iki apara kugenda ugakubita y'umwaka imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 imyaka 5 nta na reaction nimwe urigero werekana akabura n'inkoko nturayigura mu Burundi mugomba kubaka ama building yo nyene muri igabasha oya bro si vyiza abye ngaho nabo banyu bari hino bakubita isombe n'ibiharage man barakubita amazi bajya hagari gato bakashanya ibikombe 5 vy'amazi nawe uriyo ukubita imisozi ngo turafise umwana ari hanze ibazi none arakora iki ari he arabaho canke yarapfuye man birabaza sana attention muri zikena aro nabashikaye bashaba block imirongo kayivuna ngo sivyo akanure nakubwenge nakamanyira ukuvuga iki nta kindi kandi abantu bakwiye kumenya iki sivyo wa muntu agenda kamara y'imyaka 2-3 ataka intarerekana uwo muntu yishinze inzoga inkumi nziza yego nta kindi we yararukiyemo nta kindi kuko wagiye ufise target ukavuga uti jewe nsize muhira ari habi uravuga uti nkeneye kuzogura parcelle maze kuyigura ntubake so ati ndayigure mu gisagara canke interieur ahomva hama maze gushika kuri etape yo gura nkindi parcelle cendo ndero mutaye hama ngaruke kurongora hari bindi none kurongora canke birashobora gasanga wasize umugore ina kamera navyo nyene biri reka tugende ku bantu bubatse kidogo sivyo sishobora gutahura ukuntu umuntu agenda hanze y'igihugu akamara plus de 5 asize umuryango ine atari yumbi atireka manze simbire hari yakura umuryango ico kintu rishino kivuga kuri akiza hari abantu usanga ari nkino cyo usanga ari ayagira ushikariya agacaronka demo gwa hariya asho mutwara rero muri ico gihe rero umuryango wino cyo takabikosha kwanza muza kwandika inoti hariya musaza wose kubikawusha gusa abawuhevye ibanze imyaka 5 kuvuga ngo arasharondera ngo rikararondera ngo azoza afise amafaranga ugomba naya itigiri niki uronse umutaye ukagura naya parcelle kubaka garukura umuryango uko ugumuguma yo wa mugabo
ukugumugumayo ntuzozirondera ngo umugore wawe n'abana nkumbure uzosanga vyagizene vyaradabutse uzoshikurongora uwundi ugasanga bamuteye inda agavyara abandi bana. Uraza amategeko ya leta kuno yovuga sivyo umugore iyo musize 6 mois 6 mois yani 6 mois nimba taro umwaka no kuvuga ugiye hanze apana hanze gusa ukagenda kuri umudamu wawe dufate nk'ubu turi amezi 6 akarenga mu rumonge sivyo ugacije Gitega urumva ukamarayo umwaka kuri do 6 mois ugasanga umugore afise imbanyi dushaka kumwirukana nta divorce mukira ahubwo wowe urakora ukama witwararika y'amezi ntagire ntahere utaratara. Mugabo hanze biragoye ugiye hanze ufashe ndege. Mugabo umva 5 mugabo 5 uri kurondera amafaranga. Oya. Wewe. Sivyiza igaruke. Umugore yararindiriye uzogaruka ryari uzoza ryari ngo ndi kurondera amafaranga. Eske mugizina ryo diaspora ryo shariko. Abahungu nabo rero. Izina ryo diaspora ryo shariko. Kumaze muri Kongo cingaruka. Hari nk'umuntu no kugenda kubaza. Nta mu diaspora tamafranga office. Amana no genda muri Kongo. No cyamutanga kunyita mu. Oya nenda kubaza. No mu diaspora ho. Oya simbiri cyuma mu maji. Nason. Turi neza muri Rumonge. Aha ni mu Minago aha turi. Abadukurikirana aha ni mu Minago. Sibyo. Hajya nta uri hanze y'igihugu. Umwe uvuze yitwa mu diaspora. Arushwa amafaranga na Nyantu ya Bubakari. Abeshi ntibamuzi kuri Naso Star TV ndavyo tuzi rero ivyo bintu none baramuzi bande abo bariko barakumviriza si bose bamuzi sawa naho abamuzi ndavyo tuzi ni muri commentaire rero barabitubwiye neho tuvuge basiziranoze ntazi mu Burundi okay warazwi hari abantu bamusomvye amafaranga hari n'abasomvye amafaranga baba diaspora rero no kuvuga iki kuguma hanze ngo gume witwa diaspora warabuze fumugaruka bon none abantu bagenda bo aho higa Zambia oya hafi Tanzania bari Nyarugusu ngo Burundi ngo hari ntamba naho nyamwe mu diaspora nari hanze igihugu amana shabu mu diaspora shabu diaspora kandi kanwa kamanyine ngo bamaze gushira ko nyine kwitsi umuntu wese ari hanze igihugu mu diaspora amana nasambe uribuka Saidi gihe twabani Bujumbura Leo kuna vuguti jewe umbariye hanze ni nyuma ya Afrika ikirenze ico ntumbare unagiye nka Tanzania yengo ndi hanze no bon cyo novuga bon sishaka kuvuga ibyo hanze y'u diaspora bon ngo batugaruke kuri iki kintu c'abantu basohotse igihugu za 2015 za 2020 abiruka hanze y'igihugu ngo hari ntambara. S'il vous plaît les amis sivyo mu Burundi hari amahoro menshi gusinzara hari amahoro vraiment hari umusura hanze vraiment hari umuntu na saa 5 y'ijoro uratembera mu isite na saa 6 nta n'umuntu agufata nugaguza ukazumva ngo umuntu hari ntambara abantu cyane bari aho higa aho Tanzania sivyo rero uri mu ngambi ya Zawota Yikunda. Abantu bari Tanzania mane baguma biyumviye ngo mu Burundi hari ntambara hari ni muza twubaka igihugu. Tucubakire hamwe. Abaraguma muteza amaboko ngaho haseri bahereze ubushaza bwa bigori amavuta. Nuko mugi vyaguze ni muze dukore twubaka igihugu. Bazamumva mane cende babaza n'abantu atara patriote mane. Icyo nakubwira ahubwo abantu baguma hanze basa n'abihakana abavyeyi. Ni nko kuba waravuye mu biro ugasiga abavyeyi sibyo. Rero iyo ugiye ukacugumayo umuntu abwira uti tamura abavyeyi ngo singenda kubaraba sinsubira. Bon hariho bari mu bicibiri sivyo hari bariyo bavuga ati bon turasharonde sivyo hari n'abandi bantu bariyo sivyo abo tuvuga ko ari nk'amuntu yagaye abavyeyi canke yanka abavyeyi sivyo ntibisigura iyo turi hafi y'umuvyeyi ku umwana mugabo mvuga ko banka abavyeyi aribo basiba igihugu ni wa Murundi ari hanze y'igihugu okay ari hanze y'igihugu mugaguma tuki igihugu sivyo niba bandi usanga abo onye no kuvuga abo nibo batigira biyumvira kugira ne kugaruka ma dufate par exemple urugore rwitwa kuri Facebook rwitwa Rosette nkina nkebura
ruratuka s'il vous plaît igihugu cagwibarutse s'il vous plaît Moses Chimamanda sivyo mane Chimamanda bo s'il vous plaît namufana wiyo sivyo ja ariko arakritika abapasteri bamwe b'imbobo sivyo ja bamwe naramushigikira gusa langage yakoresha niyo ntemera ibirangaje bitagira indero byo gutukana kwa je ntibindaba sivyo kimbe gusa ibintu yavuga kwa pasteri byinshi byaraboneka sivyo mugabo ivyo bintu yarabikoze kandi amufana yarabikora muga mu nyuma yarahinduye vraiment style uyu magigeze muri politika usanga ariko aratuka nka president ariko aratuka inzego z'igihugu urumva nibisigwe kuri hanze y'igihugu kuko ugomba kwanka igihugu motive gasanga man nashaka gufata ukagereranya Uburundi na Amerika cyangwa Uburundi na Tanzania man dabo butunzi bw'igihugu bumeze gute sivyo abo rero abo gasanga ngumva ngo mu Burundi ngo haramarabara amezuko ngo ibintu bimeze uko nuko ngo raba muri Tanzania none ubu Tanzania iri mu kibanza ca kangahe mu butunzi hanyuma Burundi buri mu kibanza ca kangahe mu butunzi abo nyene bari hanze za Amerika mu Bubirigi abo Barundi abo nyene abo nukuntu babutuka bakabutukisha no hanze nibo batuma budatera imbere Burundi nibaza n'imitahe rero ivyo bintu bavuga ko bidahari nibaza n'imitahe ko baragenda bakabuza n'abanyamitahe ntibabe bakiza n'abantu babi rero abo bamenye yuko kwihakana igihugu c'abavyaye kirazira amaherezo y'inzira ni mu rugo tuzobakwega kidogo amaherezo y'inzira ni mu rugo bakubitira mu gafuka mbe nta murongo muri Bibiliya uvuga yuko umuheru uzogera kira muntu wese mwese bagarose kiretse mwarapfuye mudosha mubikora mutamariya Reverend Nicolas niwe yavuze ati hajya kagahugu kari hajya hakurya ya Kanyaro ati kugira ngo dushobore gusubiza hamwe kidogo sivyo nuko bo dusubiza baza nkozi zikibiza hajayo bakazizana canke babije naribi tutagukora cyumva ko bakiri hariya nako ari bo bamaze kuba inkoye z'amariya so s'il vous plaît reka dukunda igihugu tucubake hamwe kameme oya none tubibare kuja hanze y'igihugu kurondera ubuzima nta muntu yovyanka twese turabishaka twese tuzojayo n'abandi bazojayo mugabo ariko kugenda ufise target ngiye hariya kurondera kariya kanoti kugira ngo ndakazani wacu gateze imbere aho mbaye nitugire za jalousie sivyo zo kwicana nk'uyu mutipe urabona uyu mudogo urabona ko ari mugufi nanje ndamusonje burebure oya waraje kuntuzi sivyo nk'uyu urabona ko ndamusonje burebure sivyo nk'uyu mutipe ejo ukazona arubatse igishatu nzo gusunya amafaranga were ntaribwa musuzonyibuke sivyo nk'uyu bacinyuza akantu ngare hano tukiri kwishuri gusa turakigaruka kicu kintu tukiri kwishuri no bazumva nk'umunyeshuri iyo agusavye nk'ikaramu canke nk'urupapuro rwo gukora examen bazumva muhungu urafashe nabi ngo uzosanga muri biro sha nzogufata nawe uje gusaba ijambo pourquoi atibaza ko ari wewe uzoja muri biro nawe akaza kugusaba ijambo saho agana mwe murakiyo so reka tugaruke rero kuri iki kintu nk'uyu arashobora kubaka inzu etage igeretse nka 5 usanga nanje mwishingira inzigo sivyo aca ndondera abatipe bamumfasha tukaca tumukerera tukamwica kaja mu kuzimu sivyo ugasanga jewe nanje sakuzobigire oya bon ni example shuti ya gomba sivyo usanga rero hakugira jalousie kubara ubonye uyu ayubatse etage igeze 5 travail ukore n'inguvu nyinshi sivyo then now ugende wubake iyindi ugereke inshuro umudure habiyo ndawe azocagira iyindi nziga bote bajya apeti abana bakuze mbona jewe nico kunda agereke 10 man nikoze abantu nka 10 bakabigira uko usanga hasa neza sivyo le diaspora none nk'umuzana mwotanga nk'igihugu rusangi batera induru ngo Burundi ngo buteye imbere ngo usana ngo bujumbura sana nibaze bayigire neza bibavako umenda guhakarare nk'umuntu yagiye hanze areze nk'imyaka 15 canke 12 akaba tani parcelle canke inzu
yiwe ibarizwa mu gihugu cy'u Burundi uwo muntu akwiye kandi rero ndaguhingo romana n'abantu usanga bafise amaparasera n'imazu hanze y'igihugu shawibaza nibo benshi usanga bafise amazu Uburundi gusa yangana nuko ni kwa kuntu wa muntu wese afise amafaranga sivyo yubaka inzu nziza dufate nk'aha mu Minago hari inzu nka 10 nziza sivyo mu Kizuka hakaba izindi nziza zimwe ziboneka Kagongo Magara izindi nka 200 Magara izindi nehoreka gusaneza Rumonge ivugwa yuko ari VIP isayangana none baguma hehe hariya hanze ni kibazo bagomba Burundi butera imbere gute ko ari bateza kubuteza imbere c'est grave de graphique ni kakujya ega igihugu cawe gisa n'urugo urugo kugira rutera imbere nimwe bene urugo mugirante muteze imbere nimwe mu rusukura nimubona ati aha mu rugo hakenewe iki ibe nziza na president yagerageza kuvuga gusa no ko nyina abwira abantu yavuga ntibumva sibu ntibumva ariko nyene nta kundi reka ibigaba vyamyeho kuri nosi vyamyeho twaba bari amaherezo y'inzira ni mu nzu urazi iyo iwanyu hadasa neza nahura maramara iwanyu hadasa neza niba rero abajibi ntibamaramara urashobora kuba ufise umujama urazi ma sivyo urashobora kuba ufise umujama wawe uba nk'ibujumbura par exemple sivyo basi uri South Africa sivyo ukacura nka mugenzi wo muri South Africa nyene sivyo akavuga ati Jevre mama ndifuza kuzoza kubatemberera iwanyu mu Burundi ugacusa nkumva ngo nzokubwiye yaba ari muri nzo urazi impamvu aguma muri nzo ni bwa bujuju bwiwe afise bwo kwahe igihugu sivyo akanga kubaka akazu keza gasukuye kuburyo niyazana wa muntu azomwakira ahantu heza kikubaka cyo n'amafaranga hakubaka ngogera akantu keza atinya n'umuntu yoza kumutemberera iwabo avuga ati sha umbona urashaka kubibujumbura amana ugasanga uba aho iyi boss ifise amafaranga y'ubujumbura ati ahuma mubwira nzoza kubera iki yaranse kubaka erega abantu hari abatipi y'ubujumbura afise amafaranga menshi sivyo usanga afise n'amazu donc etage nziza urupangu rusa neza imodoka ibiki mugabo ugasanga yivira nk'ibururi kugatumba inzu ihari numusaka n'ubwatsi bwarameze ku magati igaje town no bisi babantu je nta mvukira zi wamubwira ati rero mane uzina makuru wewe ndifuza kuzoza gutembera iwanyu ugatumba tudugane iwanyu unzokubwira ngo ndacari busy nakazi ngo kazi ni kenshi ngo nina roho umwanya ukwiye yamara nzokubwira tuzobipanga umwaka umyaka 10 ngahera ari tuzobipanga kubera iki yasize ari mu musaka sivyo ego naho twese turifuza kuba mu gisagara kameme n'igiza ariko ifoko aho wavutse uhasiga kantu gasa neza ku buryo uje gutembera ushika kuvuga ati ahara ni hawe wacu sivyo kamwere ku muntu nemera abahindi abahindi ugiye kumutembera muhira aho byaca kubwira ati we naka mutwara wa muzungura buramwereka inzu akumva ko kana ubura mutembereza buramwereka nshaka gutembereza akagutwara ngo ari mu gikoni ngani hehe aho ngaho mu Burundi banga bo bikora sawa nawe wa mu diaspora uri hanze urumva hamwe woza mu gihugu cawe n'umunyamahanga ubona wo mutembereza iwanyu apana ugenda kumutemberana mu hotel utubatse iwanyu kugatumba ubona wo mushikana hamwe mva kandi atari wiwe mbe kuberika tubatse inzu nziza muri wawe bakata mu maison de passage kuberika tubatse inzu nziza muri wawe kugira ngo agende urumva kumara iyo minsi yose azomara ngaha mu Burundi iwabo kota hotel yagiye kota hotel kubera iki yagiye ahantu heza umaze kukota hotel ni hari heza umaze kota hotel dejo umaze kugayiwana sana tuje ugasanga umuntu no mu diaspora man araje bose barabizi iminsi ite mugabo agashikira mu nzu ya Senagi Jesus aho rero technology mu nzu ya Senagi kandi abantu bagasifia ngo mu diaspora ari n'amafaranga s'il vous plaît messieurs les messieurs les dames et messieurs ko bavuga ndabwire birabaje ukuntu ushobora kuba mu diaspora kava
ukurira indege ya Amerika ya Qatar y'Ubushinwa zahehe Ethiopia umva ugashika ukava hanze y'igihugu bakaza kukwakira n'akanabaza n'amashuri bakaguheza man wacishikira mu nzu yo kwa so na nyoko wara ni bimwe twariko turavuga man ego bon ja nk'umunsi umwe gushika ukarara mu nzu ni bon sivyo mugabo ukasha ukwezi isomene ya mbere isomene ya kabiri ukwezi amezi abiri amezi atatu umwaka urara mu nzu yo kwa so na nyoko papa wari yo kifika icyumba nawe ukashaka kifika icyumba teknolojia man mu mutwe haragaragara umugeni urondera yindi nzu yiwawe man kuko amafaranga urayafise bakote teknolojia mu mutwe haragaragara hari vide ofete kandi mugabo biragoye gusa n'ubona gutera inkuru aba diaspora wangira ngo hari n'abatabafise amafaranga gusa kubera ntumva ka diaspora yega abantu bajagara bageze hanze ageze inaje akabona ko narajagaye kwe bimeze uko ega jye n'abavyeyi baba bakonyine babikubwira gusa kandi wowe ugishika kare umwana iki ugiye gutembera usanga bakubika injya iki aize nk'ukwezi uratumbe mwambika injya usanga atupfuye byabende igito gitabwa iwabo umuvyeyi nta kundi arihangana ajya bakubwiye ati mvira iwawe sohoka bro man barahari kandi barahari bro kuba tubivuze barahari abantu baza kwibaza ngo urumva ngo murabeshe ngo nta mu diaspora shika mu nzu kwa se na nyina kamara ukwezi mwaka n'imyaka 2 barayikubita ariko rero musaza ico kintu cyo diaspora yego kandi nibaza batwumvise abo babumvise abantu baba diaspora bari hanze kome bumve neza yuko nimba bari hanze igihugu ni ciza nibo batera gutera igihugu imbere natwe kandi turi mu gihugu twigaruke mu buzima busanzwe turekana n'aba diaspora sivyo no gucora ntibacora twigaruke ngahe wacu sivyo so today turi itarike zingahe itarike ndwi muzuko 9 2025 tugiye kwataka umwaka mushasha w'ishure 2025-2026 oui ok amashuri azotangura 2025-26 voilà amashuri azotangura itariki 15 nimba bidahindutse ni 15 ni amashuri azotangura so vacances weyo yagenze gutegamana sivyo turavuga abanyeshuri les élèves à part les étudiants quoi les étudiants des jours bari kwishuri les élèves uyu mwaka vyakugendeye gute vacances yagenze gute beho je woriga cyangwa barahejeje merci beaucoup nazo kumbaze nagira nkubaze vacances yaheze uri mu biki vacances ndagukina comedy ndaki bari gukomera comedy cyonyene okay bon gusa no ko hari akarusho ka meme hari abantu bibaza ko gukina comedy cyangwa film cyangwa gukora umuziki ari gutumwanya ariko gukina comedy gukina filme ari akanoti gusa navyo muzi nyene kame ndishaka kumenya gusa rero ntubantangaza cyo wumva nkuruvuga ngo wasohoreye ngumbe ntatama guhemba wabiravye kanga ko utagumye udukurikirana sonye kandi naho nohembwa sinoshanza ko kutangariza ko nahembwa gitangaje ni kimwe rero yani mwera ririmbukira nka comedy filme canke usanzwe ufise imana yo kuririmba niga dusanga mu kana kwa supporting ni gaki abo magupone bon genre ni mwe bavuga ngo ntawemegwi wabo kandi mkiano kirakengeretse genre nuko nyene dutegezo kubibamwe uko nyene ugomba kwemegwi wanyu style ni imwe moving have ono suka man niyo solution uzura wa bifes bose sivyo baravuye mu Kayanza baje Bujumbura uyu munsi adoze mu Kayanza abo n'undi muntu sivyo umuvinze ukahava sivyo ukamara umwaka imyaka 3 uriko travaya uriko urahitinga utashi wanyu reka kumara igihe kirekire kwitaho iminsi 3 subira urumva uza bagukumbuye bifuza kukubona muga gashaho uzokubita umuziki naho ukubita 1 million viewers
ukubite filime kumbe kwite Emile Viewers tuba duhura ngaha mu city wacha karise nibikunda wewe wa muntu kuri bere we nibikunda mugabo nko ugomba kuguma hiwanye naho uma mu rugo usoka iyo bikenewe kiyaza ko baguma bakubona uko bishake umuntu wamubona mu maso umubona byoroshe ntushobora kumwubaha ntushobora no kumushobokera abatakubona nibo bakuba yego sawa aba satbi kugira uzo mubone muri vire nyine byoroshe uko mbeho bazi ubwo nta muntu ashobora kuvuma gahitinga agumye wabo sha urahitinga handi mugapani wanyu nta kibazo ega nta muntu akundwa na bose bon umuntu wese agira akarere yifatiye ega agira akarere yifatiye mugabo turavye muri rusange mbe waruzi ko na Sabisha nke Bface yari hagiye Bujumbura hajya ba mu karere arimo hajya ba bajya babanye bamubona ibisanzwe nyene sawa ni nkuko kandi ikindi hari naho nabamubona gake kubera iki bajya batipe mane baraza akazi acarico gusa rero baze kubimenya umusari menya ukuntu ibanga ry'ubusari mane nkuya yavuze akakaroro ko mu Buhindi bajya basitari bajya bafite ba filme bose sivyo bafise amasoko yiwabo binjiramwe ntumukubitana imitwe mwese mu isoko ngiye gusuma indagara imikeke oya barafise amasoko yiwabo yabagenewe y'abastari kuko barazwi yuko bagiye mwibarabara imodoka zogongana abantu bogerane wocana cana Niho byakuri Nando ajya muri banki. Wasa kumusha muri banki. Mr. Celebre. Mane tugera kijambo rya celebre. Sivyo? Kandi niko tuza kwandika. Umbiriza nangwe nogure kuri ico kintu kuri yo commentaire. Haheze nk'iminsi itari mike. Yego. Mr. Celebre ariwe DJ Fernando Irebre sawa aragizene muri iyi minsi ariko arumvika. Arahitinze nyene okay. Ariko rero ibintu byose bikenewemo discipline voilà indero kugira ngo bana bitera imbere urazi icyatumye sigura imyaka yose ari hit canke sabi dufata kuri Big Fizzo kuko ni wafise imyaka myinshi yego sawa afise hafi 25 mu muziki sivyo kandi uvuze top 10 ntaburamwo icambere cyo nuko yubashe kubera iki respect aramenye yubashe y'abantu abakuru biwe mugara abatipi bari kwaraduga izi generations Niko muri football bane ntizosubira kuronga abantu bazoba Messi Ronaldo jamais daba Vini bazana n'inderonke bayamin bose buzana n'inderonke ariko bajya batipi barubahana ubaha umusaza nk'aba Africa Nova none gashe warabonye ayo ifoto mperwa kubona Big Fizzo yunamira Africa Nova afukanye imbere yiwe bashatira commentaire ngo bijya nibiki sivyo kubaha muri jendi nkujya dufashe uyu munsi nko mu mupira muri football Lamine Yamal ararenze sivyo none tuvuga yuko Lamine Yamal bon uravye umupira uyu munsi akina n'umupira aba Messi Ronaldo bariko barakina uyu munsi Lamine Yamal ari hejuru yawo sivyo mugane bacaja ko mindungo Josué ngo king ngo ndi king wa football bajya batipi mani bajya batipi hari ibintu bakoze ibigwi byabo sya tugarukire kuri celebre tugaruke ngahi wase mu Burundi umuziki wa Burundi sivyo Irebre Monsieur Celebre reka tugende kidogo sivyo hadi kwanza je umuntu nzi mu Burundi ari celebre umwe rudende ni Francine Niyonsaba ni wazwi si yose Giroud de la président tu me fasses uramfusi abantu babiri ni Francine Niyonsaba meme na president abo bantu nyene shobora umukuru w'ubushasha Burundi zane n'undi muntu ari celebre kurusha abantu jeyo ngaha reka kwitugani bakoze la Francine Niyonsaba yaragiye aramenyekanisha uburundi mu bihugu bitandukanye voilà gusa uwundi umuntu ari celebre Yusufu Nyange voilà akina hanze hani ndura yigaratera Ega umuntu ari celebre nange ndabiva muri celebre kujya urabona hari amakiri ya gihugu akina France muri France majya team baramenye Burundi kubera we voilà bajya rero n'abantu bakamaro bajya nibo ambassadeur d'office rero batera uyu mutipe wacu ngo ni Fernando bujya ndakubwira kugira ngo umenye ko uri celebre ubikwiga ku nguvu kandi abantu niwe babigishamo ku nguvu birondera pare ahubwo nibikorwa byawe ucambere nambere gusa cyo yitwa Durakizi none muri mu busare wa menga muri abasema views menshi okay afite views nyinshi miliyoni 10 okay
nimba ari miliyoni 10 reka tugende bukebuke tubiharure nimba ari miliyoni 10 why yagiye muri bank CRDB bank sivyo agashika akuruka bisi abati tonda hajya tugende bukebuke reka abaye ko bamubwatonda ubu celebrities yiwe zakwiriye hehe haje acurutse imodoka uko umuntu ari celebrity sivyo acurutse imodoka gusa yurutse gusa afunguye imodoka no ku murongo barambura kuko kwanza aho nyene nazamu yashavuga ati okay no uyu muntu ariko bamunyegeza kugira ngo aje muri VIP murongo ariko kugira hasambira imirongo nega shaho mutimbe yarasohotse imodoka mu mutekano ntangere naje batipe bari mikashe nta no wigeza avuga ati reka deja ntibamuzi izo miliyoni bari baraboostinga baraduhenda n'abantuze baraboostinga ahubwo muraduhenda ahubwo Jesu novuga bubahe mutamarorero mubahe rero yubawe rero n'umusari n'umusari kuko agira ngo tuvyuze tukeye twiwiwe kandi na boost originale kandi roriro kandi afise ama yakoranye na Diamond Platinum kandi benga kabiri na mubona hari kiba cyane Jesu novuga ko intuzenye kuri roriro kera umuntu yaramenyekana cyane kandi Robert no musa no baramenyekana man yadukoreye uburumva abantu bavuga namenye abafana yuzimye sivyo yuko genda utrending muri kumwe ariko yuzinye cyo wumva ngo naka yarazimye hajya abantu bakomeye urazi nta bushiriyemo nibajya abantu ho baratanguye ikintu twubahe bajya bacansho wa minsi ba Africa Nova kuza gushika kuri ba Big Fizzo bajya batanga umuziki kuko aba bose bitangwa na baseleb barabiye kuri bo ba Big Fizzo s'il vous plaît batangiye umuziki mu bihe internet itari bwagirena kwanza tugiye kudosha kuri roriro kuko niwe yaturangaye gukora video ya mbere mu Burundi voilà ikintu cyitwa batanguye Simba batanguye internet itaragirante mu Burundi tutarayimenya n'abantu bake bakoresha ama smartphone mu guyu munsi utangura umuziki ufise iPhone 15 Pro Max atangura umuziki ufise iPhone ahubwo ni mubahe ba Big Fizzo bajya n'abakozi muri ande medicine no kure page umunsi mena sense ati gute nukuvuga misho gihe ca cinyuma hayise iyo kure page baragira promotion y'abantu zenya ba followers ariko uzo kure page ura tango nkina followers ibi hajya ikintu cyatumye Simba rero yasubira inyuma sikindi kunyanga imbuga ziyo yarafutiwe imbuga umva ajya bimaze gukora umuntu ugeze imbari agufutira imbuga akagira ntikajya muri kwata mu byagize ibintu bidashoboka kwa twogiye bamwandikira kenshi ama message amunyanganya kenshi umva yo maze kumutwara imbuga umva intege ziracika iki kiza gukora ariko cyo umenya cyo roriro ubari mu kazi roriro isigura yuko Misa Cerebre ariyo Fernando yarakwiye kuvuga jamana ntari cerebre man jewe yabandi cerebre abantu benshi bari gusambura n'umurongo baje jewe karorero sivyo Diamond Platinums najaje kuri CRDB bank yugurure gusa umuryango w'imodoka vyonyene sivyo vyonyene yugurure umuryango ashiye kuguru hasi hakagira imodoka nimwe isura kurengana ucungaye akarorero barazi ibujumbura igiteramo cabereye mu Nyakabiga kuri Skepezi hari kuri Tescaming igihe Diamond yarasubya muzikanyaga Chagi haje voilà uraza abantu bari bahari bo hariho n'abantu barafye tuje kuja ku vya Diamond kuko mu Tanzania tuje ngahe wacu Big Fizzo ahora tegura ibintu vya independence kwa ibintu vya independence vya basketball sivyo iyo hageze independence sivyo babitegura umenga bazo bageze ku 4e edition sivyo bakora ama concert usanga ari bavuga ati uyu mwaka tuzokora nka Gitega Rumonge Bujumbura sivyo abantu bahora bahaba ivu kweriki izina Big Fizzo gari chagihe noze Double J na Kiriku bagiye beef na wa mutama yaramariye runini umuziki ndundi DJ Pole sivyo
bacazana bageza reka dukore concert kugira ngo tumwemeze ko twebwe turi abastar turi baserebe turi legend dutegure concert atarimwo haragaragara yari Bface Kiriku Double J bacha bahamagara na wa musaza nyine umutama nyine n'ingwara ziramurembeje yazinye ni wa mutama Jose Camero okay Jose bazanye umuntu avuye mu serumu ataranakira muge bajya ngo ntabwo nari n'urukundo babizi urashobora gufata umuntu avuye muri hospital vraiment ugatumuza vraiment ngo waza performing nta rukundo mugira sivyo bacha muzana mamotereka ngaho bane hari iyo place yose hari vide nizo kikwereka rero umuziki hariho benewo hari oya apana benewo gusa hariho abantu mu muziki babutse umuziki utera uja hasi rero DJ Paul bamenye akamaro yari afite muri entertainment ya Bujumbura akamaro kanini kakomeye cyane ariko iyo aba DJ Paul ategura mani yashamo promotion agatanga amafaranga ku bapromoter kugira ngo iyo concert yiwe siguri ki rero aba basari basho bamwe urumva batahure bagira ikintu cyo kuba undi muntu je mbona ko yo bari celebre ni Kigingi Kigingi sama wewe abantu baba bahari Kigingi ni comédien intelligent dufise mu Burundi Kigingi sama wa mbere abantu baba bahari musanzwe Kigingi Germany je kugira ngo Fernando azonyemeze ko ari celebre apana burya mu bwa YouTube bose tukoresha YouTube turazi ko ari office amafaranga akagari tuko turakora akanyene nishatse office amafaranga uyu mbuzi kora kuri 30 million office amafaranga cyo celebre mu Burundi kashamba celebre sivyo so tegura concert Fernando nategure concert ku giti ciwe then turabe abantu feedback y'abantu kuvuga rero atwemeze DJ Fernando ofete abe yubaha aba legend bamukuri turamwubaha arakora vraiment utuzikitwe ni twiza nk'umuntu ariko aravibinga mu bindi bihugu asorana n'abandi basari ukaca ushobora kuvuga ko mungana ubwo ari kuduza idarapo y'igihugu cyacu Burundi hanze bari kumenya ukimenya na Satbi vraiment Satbi kisese muri Kenya n'umukozi Tanzania ngo fese ngo 10 million acha kugwana na Satbi kwa Satbi s'il vous plaît bana just ni mufano wa Satbi jamais je nta n'umusinzi gamba ni mufano wa Satbi jamais je ndiwe je ndi Bati Boy Satbi ahuri kimwe gusa umuziki wose zimisigura ngo nakakubera tumufana ngo akoze umuziki ngo ntushobora umuziki wura ukrasa ukavuga ati uyu muziki ukanagira sabone kuri YouTube yiwe kandi tubemo iyo tuya kuri Satbi iyi ndimo yako gusura mwa boja uko abona amateka yakora kwa indirimbo tusesangwe kidogo sivyo twayicaho gato iyi ndirimbo ya Satbi ico no yivuga ko home to sivyo home to tujende kuri na Kisses buja piano aha sivyo je muziki jembo no utesa ni Kisses ni Kisses par rapport y'umuziki yakoranye na Ibra wibuke umuziki akoranye na Ibra abastar bamwe nka Diamond Platnumz yaraguravye ega hajya amahungu hajya ibintu baduhenda rero bajya ibyo mitsingi yaho hiyo ukubera bahitinze vya grave bajya batimbe baraduhenda ngo ntibaraho umuziki ndundi nimbwa barabiraba mani naba uraba ega YouTube niyo yitwarira igihwa si Diamond yachaka vuga ngo umuziki ndundi ngo ndorenga ngaho mu Burundi umuntu yavuze neza ni Rayvan niwe yavuze garuka mu Burundi mani YouTube nyene algorithm YouTube yitwarira ejo bita algorithm algorithm niyo ikwara gapushinga umuziki ikintu washize kuri YouTube YouTube nyene irakwitwarira sivyo urumva YouTube irakwitwarira bikagenda neza umuziki ndundi urashika hose no Amerika hose agiye kuri YouTube warabonye na tuno kide ko avuze ko ari my clear mix gusa my mix miki ya mutini gisazo bibaho aje muziki vraiment muri make buja piano ya Satbi diho no wiwe ega uko vyamye tugaruka inyuma nukuvuga igisa Big Fizzo ari hanze hama Satbi akaba ngaha mu Burundi cyagiye yamenyekana
akaca nyene aba hejuru kugira ngo abandanye aduza ibendera ry'igihugu Bisiwa Sadbi yagwaniye muziki kuri ya epoke ya Bahmedi. Voilà. Urazi ko Sadbi ariwe yagumye agize agwanira umuziki w'u Burundi kugira ngo Burundi ntuje hasi. Shizana yo gugana Big Fizzo yari hanze. Sivyo? Kandi abaravye kiya gihe Uburundi umuziki twakesha Sadbi. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi urabona Big Fizzo ko ari hanze. Sadbi urabona ko ari we ariko arabikora gashira. Ubona uwundi yosigara ava Fernando. Ngone celebre mu bijanye n'iki? We Fernando. Ngane n'icyo kiba n'ubutipe ngone kiriko na Double J. Respect bagira. Bajya bapeti ntibubaha babakurira bagira kwanza ndakubwira generation yose ishaka irebure bararirimba bakagira amaviews duhera bakashya mufuko mugabo nimiziki bakora ni myiza urumva mugabo mu kibano nero nukuvuga bakangwa n'ama 6 afrero abahungu ba Bimani Boy abakifu bashaka gupinda umusaza Sadbi igihe na Big Fizzo ya gatoya igihe asohoye ntuze kisese tukashasura nawe bakingwa cyaswa yanguma yabo ntuze inyusa kwanda nitena naye bagiye iyi ndirimbo ya kirifu imwe yo gusohoka hagiye yaragwa mfite bashaka kompara ya hanihe umba yagomba atinyene kisese kandi kuvuga yuko kisese yari se promotion nini cyane ubu nawe asohoye ijya umuntu nawe bacha basohora nde ya Noma Double J na kiri mugabo ari henda njabati ngwe basoye uburobe haba dushireko cyo kubitako bari henda abutuye kuraba bikogwa kuba birivugira bivugira ajya harisho batarabona sivyo burya ntibazibanga rya Sadbi yatangwe kurimba ari umuntu akenye kuvuga abarusha impano ibarafise impano mugabo Sadbi abarusha impano ntibashobora kuzima impano yiwe kubera juru nukuvuga ari creative arakreya kandi urana ko asohoye amapiano mu Burundi hari abantu bari bwabigire n'abasari mugura benshi baca batangura kwimita ahubwo bagomba batangura kugira bihaje muri Tanzania ninde yatanga gukora amapiano Konde Gang man Konde Gang uyu na Sadbi yache zana buja piano vraiment bon sinaona ngunda Sadbi mugabo kirisi c'est vraiment Kisa yatu nyene n'ubugati. Oya nukuvuga mu Burundi hari abasari babiri. Big Fizzo na Sadbi abandi ni Naroriro man. Jeyo tuvuga Naroriro pardon. Ni wanyumva. Turakwemeye nanje ndakubwiye umuntu. Umbiriza twebwe turaraba umuziki ukuntu bumeze abantu kuva du début. Sivyo? Roriro naho uyu munsi atakiririmba ngo atere za miliyoni z'amaviews zitera bamwe bishima. Naho ababosi benshi batakimuha ibiteramo. Roriro tumubahe mu muziki. Kandi nabandi basari bamubahe. Roriro n'umuntu yadufashije cyane. Urabona nk'ubu wowe urashobora gukora ikintu. Naje nkaca nkurikira ndagikora. Urumva mugabo nabone yiwawe. Rero we neza mumusoro comedy sivyo. Hari abandi baguciriye inzira ba Yaredi ba Mutima ba Kigingi bande. Bajya nibo bakweretse ati man. Gusa rero ikanche woca ngaha. Ngiye kwa ibintu by'imbuga. Ibintu by'imbuga biraroze sivyo. Biraroze nyene. Ya umva ashaka kuza nyene ukaza mu bintu nko muri comedy hari umuntu yabutangura afise nk'ama tours sanka yaze ashaka ko video imwe ashukwiza umuriyona w'abantu zo waforo ku video imwe ushwase ukuru wako kanze ujango yangoro ko yabutanguriye na Fernando kimusaza sivyo ararangoro ko ntango ryari hirya yejo bufungize ku matruasa sanka abone sivyo kuri YouTube abantu benshi barayipost miliyoni y'amaviews ngo ngeze ngo ku miliyoni man bisigwa ko uruta Big Fizzo rega bapomata mu barayipostinze bavuga ngo Sadbi ngo yagiye muri truasa katevene kombi muze nawe ngo Fernando ngo ari mu matruasa kombi kibara kompara umwe ngo 2014 n'amaviews bashira kundi nawo 2023 none afise collabo zingahe z'abanyamahanga Fernando simwe yakorana ubwabo yakorana na Ntonze na uyu mutipe wo mu Ntonze Eddie Kenzo nuko menyekana naramenyekana basubiyemo mu mbere ntani yigeze namenyekana ngendura umusaza Sadbi Dogo Asrey barakoranye sivyo baba na Bahati ni bako Bahati Sadbi bafise ama featuring menshi muri Tanzania sana ariyo no muri Kenya
mugo umutirimbe nawe Hari ID keza nako nyakatamenye aratewe n'amajambo menshi kuri Satubi ngo nayibwa unakuma umusare nka Satubi ngo ndo gufukamira ngo mwatamenyekanye ngo bwo ukora show ntuja mu kurorera Ibrahim byaravuze ku mbuga ba promoter barabikubita ko oya gusa mugaba bo ja nyene ja aba promoter tuwe tubitaho sivyo abapromoter ayo nivyo tuvuga kugira ngo haboneke commentaire sivyo kuko buri kajya kama commentaire buri kurandika ndaka n'ubugari bwa uri bo ja nimwe meto baduke kubitaho ariko ifo ko dukora akazi sivyo image yose kwa promoter novuga ati ntakabikaka nupono umustar nuko umwasi oya kandi nupono umustar nuko umufiki ahubwo uri kuramudu uri kumushira baje bafata imbe umuntu bavuze ameze ibintu nibi ninde kuba simbira gukora akumva nakare nibi janye ne ja uwo muvuga ngo twawe na Sadbi ariko asote kwibara abantu sivyo bose utamuza cyo Satbi achacha kuri Facebook akandika Satbi achara achacha kuri YouTube akandika Satbi umaze mu muzika wa Satbi ngo n'uburobe igeni promo uribuka igihe dutoye telefone turi ahantu tugasubira inyuma muri ya periode nyene yari karita ngo Celebre tukumviriza imiziki ya Big Fizzo tuba tugenda no kuya Sadbi inkuru y'ukuri oshima rero amana abantu bari Celebre ni ba Big Fizzo man Fizzo musubire mu ijya miziki ya kera ya Big Fizzo na Sadbi no mudocha mu kutibara basari man uribuka we za ndimbo za Sadbi mbabarira musubize ndacamukunda iyo change naramwishe zanamwishe inkuru y'ukuri ibintu byinshi imiziki myinshi yaje basaza man mugomba baraba uyu munsi ntibamana ngo basubire muri kahise babone akamaro k'iki so rero cyo navuga rero ariko musaza ntagushiriye wowe hari hakantu utabaye kimariza sivyo niko tugomba dureze ko s'il vous plaît ku banyeshuri bari muri vacances mu ruhuko ego vraiment bandanya mwe mwaje musha muvuze ibijambo byinshi banyeshuri mwari mu ruhuko kandi uburuhuko bugomba kugira ngo twababariye le 15 c'est l'entrée scolaire 2025-2026 abanyeshuri rero ndazi muri kune muri bitanu ariho bamwe mushika muhira muvuye nko kwiga mu bisagara mukasha muzinga amaboko n'amaguru mukasha mugirane arageze ko muja kwishuri nakavunde ntiwagiye gusoroma uyu munsi mugoma mugirene mutangure kuzaba amakaye abavyeyi mubasabe ibirato mubasabe impunzi arja do poche hama n'imfungurwa muzotwara iyo gukota inzu sawa mbega wakoze mu buruhuko wakoze amezi atatahenze ukoze warafashije umuvyeyi warafashije umuvyeyi apare gufasha umuvyeyi warakoze ibindi bikorwa byawe nzana amafaranga kugira ngo asaidiye amwe umuvyeyi azoguha ni donc les jeunes man mbira je abajene buno munsi jewe muri yo minsi nshiga muri vacances narafasha abavyeyi no mu gipondo uzanye ibintu z'igipondo rero reka tubiherezeko bon ivyo bindi ndibaza baraje muri commentaire mutubwiye ivyo mwakoze muri fin muri vacances grande vacances gufyatura amatafari s'il vous plaît uramaze gufyatura do gufyatura amatafari cyane nagide gufyatura gusa naho nyene igihe twafyatura bari mu bintu byo kushengero okay byo kuki man je ndibuka niga je n'ubundi afyatura nibuka cemera nafyatuye umwaka umwe gusa umwaka umwe wabaye ahantu w'amateka vraiment niga mu mwaka wa 10 2015 14-15 niga mu mwaka wa 10 Gacha sinize systeme yake ishashi info system ya abahansi haba nibuka ico gihe nafyatuye amatafari man sivyo ku buryo akabora ka ni makabonye aka bereke duzana gapira sivyo ku buryo gahava guturika mara hageze igihe mu gufyatura nicara hasi nkaranda ubwo nibuka hariho umugenzi Moise yitwa Moise ubari mu nkambi twarize gufyatura igipondo turagita s'il vous plaît catuvunye kuvuga rero banyeshure nuko rero nimba mwoba mwarako ikosha byo kudafasha abavyeyi kandi amashure agizente
yegereje gutanga mwarakoze ikintu kibi cyane sivyo mubimenye rero ubu unye abavyeyi bashaka babidogera uziga musaza ndakubwira rero nk'umunyeshure sivyo arazi yuko nk'abavyeyi biyo batagishoboye badagifite za nguvu mugabo kuva baruhutse kwambara akwiyambira neza babakobwa twadupantaro twatumodo na twadusinzi mugonga out iki yo kunda gukora nk'umwana bavye bakasha bagenda rero muri ya makundi bandingira ngo sinzi ntusubire kumubwira namazi ntavoma uteka ntumubaze kugenda ivyo ndibaza byumvise reka twigaruke kuri Mr. Crowd Sharpshooter mubonye kuri Naso Star TV so arige muzomubona kenshi kuri Naso Star TV sivyo so tugaruke rero kugira ngo duce duheraheze ikiganiro sivyo tugaruke rero ku kazi kiwe ka comedy sivyo ni Mr. Crowd Sharpshooter yatubwiye ko Sharpshooter ko ari umurashi shooter umurashi sharp murumva mushomo byo bakunya abo Sharpshooter sivyo mabari fast so Sharpshooter wavuze kare ko watanga kuba umupromoter sivyo mu nyuma uza kuba umucomedian ni igiki cyatumye uva mu promoter ukaja mu kuba umucomedian ama gishatumye mba mu promoter sikindi promoter akora aho ngakuru hitani uvuga byose ka promoting abantu gusa mana ubigushikana ko nta mafaranga arimwo umvura akora nyine tuko nyine rero cyo Martin of Mandaba ibintu by'iwanje nkora nyine by'iwanje mu professional nyine mvuga ati ni by'iwanje ndakora amafoto wanjye ndagomba promotion arambwira ati mugabe ashaka promo hama kamyofana okay nuwahe mustari mu comedian mu Burundi akonspire Jojo no vuga ni yarede wanyange ko je ntanguye comedy vuba maze metse 6 sa ndaye nko kuri yanyange vimaranyo bakavuga ati umutama yubaho ndamusavye ko mfasha kama n'impanuro gusa naranyishura kandi nabonye barakoze video usaba yarede wanyange ati imana no kuri muri bwamwe n'urukundo kona kandi ubwenge so yasavye man mu bintu yasavye sivyo niwe mu comedy wenyene mu bantu bamaze gusaba yarede wanyange niwe wenyene amaze gusaba na discipline n'ubwenge mu mutwe sivyo we yasavye impanuro wa mutipe mu gasho muri Bibiliya usavye kimusha ku mutwe wa Yohana urumva arundi nawe muri Bibiliya yavuze sabe icyo ushaka kugiza ati bihakini ubwenge ubona inde Salomo yari Salomo tujenyera ubwenge gusa ubu nawe rero yasavye iki impanuro ko rwo ampere impanuro itampanuro mba ura iyo kimuntu mushasha mu kazi ibintu bibikora nabi uramenya ko iyo ubonye umuntu abimenyeye aguye impanuro avuga ati ugende Simon biveze so rero bakonzi ba Naso Star TV muri bwamwe n'urukundo sivyo uyu munsi nyene mubona ino video hamaze kubaho urubuga rushasha rwa Mr. Crowd Sharpshooter kuri YouTube sivyo muri bwamwe rero n'urukundo mugende mukore subscribe mwandike Mr. Crowd Mr. rero mugira MR sivyo ML ni ML au ala R sivyo Claude sivyo hanyuma Sharpshooter muze kwandika kuri YouTube naho nyene mugire subscribe canke sabone hanyuma mutibagera no kuja kuri Facebook naho nyene mukora uko nyene ndetse TikTok mutibagera no kuja kuri YouTube nyene mwandike Elic Love TV kugira ngo mukore subscribe muze murebana ibiganiro byiza bijanye n'ivyo mashuri kuko uyu mutipe kuri YouTube yiwe arakubita ibintu vyiki by'amashuri abanyeshuri muze muramwigira kuko uyu ni mwigisha atanga kurudokwa birotiki mengo ntumbaza mingari atanga sinzi ko ari entrepreneur abantu urumva rero abantu mukeneye kugira machine kandi muje kuri Elic Live TV mukore subscribe ordinateur s'il vous plaît unijere informatique muje kuri uyu musaza mwe muri base de données abanyeshuri mbwe mwiga info de gestion base de données langage programmation nguyo c'est hanyuma ngaha ayo nanje wanje muganga je suis infirmier so vuba ndiko nabategurira ibiganiro by'amagara y'abantu nzoza nababwira kumene ku mutwe biva hehe kubera ko umwana arira sivyo kubera ki uvomisa
urumva kuva misa kubera ko ushuha kubera ko kubera ko umuntu azaza n'ingoga donc nico niyo nisije kubera ko umuntu asaza n'ingoga benshi ni imyaka Esperance de vie yaramaze yaragabanutse ivyo byose tuzoza turabihereza kuri Nasa Star TV ni amagara y'abantu kuri Mr Cloud Sharpshooter naho nyene murabizi ni kuba tweza Bombo Cloud ya urumva rero we warivye randira gwawe warivye randira gwawe Bombo Cloud warivye kwa twafatanya Allo tuzi ko bandi bamutima wewe nawe rero gwawe yo karondera uzoga ndakazanye rero vuba cyane rero uyu munsi vraiment yamaze gukora urubuga rwa YouTube sivyo muri bwamwe n'urukundo rero turabasabye turabakunda kandi turabakunda cyane Mr Cloud turabasabye Mr Cloud zitatu turabasabye Nasa Star TV iyi nyene muri ko mukore subscribe sivyo sabone muje kuri Elite Live TV mukore subscribe sabone sivyo muje kuri Mr Cloud Sharpshooter naho nyene mukore sabone subscribe partage commentaire n'ibindi byose sivyo ko ni YouTube shasha yacafise 0 vraiment muri bwa vraiment cyari muri mwe nukuri ni murabe mugakora akantu k'ubwenge vraiment turakunda kandi sivyo n'izindi YouTube zose ziri mu gisagara cy'u Burundi urumva Josiane Nihoreho Minago TV n'izindi zose mubakwitire aga subscribe mutibaga yakora abana filme igezweho muri no minsi ni Heartbeat mu gisaka kuri muri Channel TV irikira bikora bigashika mu gisagara cy'u harimo abastari harimo Mr Sami harimo Kado Havel harimo Mimi Mire Asta Pisco man Asta Pisco byo mwana manje ujya mu bititi uramubona wewe inamubona ko yacame ni mwiza yego mvimira mwana mwiza nizo kwa muna ubu promotion bwantuze bakaba mukora abantu ze bayimbwa bayikei ubu rero yabahaye muri ko muramugira promo yabahaye kandi urukundo muri bwamwe n'urukundo baramukunda yenzo mudraga nakuzi do ndafise contact yewe turayaga yego Jacques nyene sivyo so rero murabe Heartbeat ni filme nziza imwe impanuro nyinshi kandi iraryoshe pe sivyo muzobona nyine man ni filme iteguye vraiment mu mafilme yose amaze kwa mu Burundi ateguye kandi yanditse neza Heartbeat rimwe yanditswe na KV14 sivyo so rero muri bwamwe n'urukundo mukore subscribe mu bandaye mudushigikira kuri Nasa Star TV babakunda kandi tuzohoma tubakunda gusa vuba ndiko nabategurira ibiganiro by'amagara y'abantu kandi mutibagira ko muri musanze twaho tubahereza help group iracahari ntitwayehebye vuba turayigarukana help group ubu turiko turapanga ukuntu tuza turazamona n'abandi bantu dushobora kuganira ku bintu bihanze abantu ubuzima bw'abantu tuzokubita nk'iminota nk'itanu canke 10 ngatuvugana ibintu byo mu buzima murabizi ko twaba tubikora nyene muri bwamwe n'urukundo sivyo nko tumuzanye nkuri tukamubaza ati okay muri comedy nizihe ntambamye ubona bizize gucamo donc akahanura abandi bantu bashasha bariko baraza kuri muri comedy akagira ica bahanuye nica abankurajamo so ayo ni kintu yagiye tuye twatangure muri filme kandi na filme ni twahevye nubu turiko turategura ibintu bizaba bimeze neza sivyo ariko nkabifuza gufasha turahari ubufasha bwanyu bukenewe aba boss abanyamitari turazi ko muhari twarekanye kwanza ico twita isemo bakoze ubuhemu twakora diaspora party 1 2 3 umva rero mugene mu musubira hariya munsi murabe Diaspora ni filme nziza ariko hariho Gihusu Entertainment batwibizina bakora indi filme yitwa Diaspora abana babi naje nuko rero amahoro y'Imana bane namwe turabakunda mugira amagara meza mugire naho mubahwe abarundi mwese abahanze y'ugushanga induni bazikomeze neza Diaspora peace turi kumwe